Yes bakunzi bacu bahero TV ndabaramukije cyane ndibaza ko mumeze neza kuri micro muri kumwe na Kercy inyuma ya kamera muri kumwe na Alex iruhande rwanje ndi kumwe n'umuntu reka ndabahe abidondore so gusa nibaze ko mumeze neza bivanye naho umwe wese aherereye ku mpande zine zose zisi so brother David Poa umeze neza cyane gose nawe hajya witwa gute Bantwa Kercy Merci ukora iki nkora byinshi mu commerce organisation ya amaconcert nka shootinga nka director n'ibintu by'amaclip n'ibyo gutegura amaconcert ibintu nk'ibyo none ko mva bavuga ngo mu manager ariko tukaba tutakubona no mubiri wo mu manager eske nivyo canke sivyo ya abantu benshi bazi ko manager n'umuntu afise amahera abafise amahera fraîcheur inda no hariho hariho umumanager abantu bari diffère ariko mu manager nawe n'umuntu nyene tumenyereye nk'abarya ba manager ba Didier Kisi bande basaido bande babara abantu bavyibushe basa neza bafise umubiri nyene uri unique bafise inda bagiziki ariko nawe tukaje twumva mu manager ntidushobora kubiguha brother. Okay birashika antuka hari ukuntu umuntu asanga abayeho mu buzima ugasanga nka twe turishakisha ugasanga barondera amahera gusa ari umuntu usanga arakuze iwabo hari amahera aho ugasanga twebwe bivanye n'amashure n'iki ugasanga tugiye kundira ubuzima mugabo bivanye kwa kunshaka gutanga support ku muntu ko support ntabwo ari amahera no mutima hama kuba manager ashaka kumanaginga umuntu mu vyiwe nyene washaka kanaguhemba hanyuma kumenya ati sponsor ujya mu sponsor yo niwe boss azana amahera nkujya muri equipe nationale shaka kumvuga ati ujya ni coach mugabo ari president azana amahera okay none urashobora kuduha nk'izina ry'umuntu mumaze kumanaginga brother antuka nkunze gukorera mu ruvangi umuntu amaze asabye support natanguye Smith Girls ndayimanaginga naragiye maririmbye ibingo twakorana amaconcert ndatuga amaconcert kugira bamenyekane n'aba journaliste nka Jewina Ingozi harageze donc natuga n'amaconcert muri tapis vert hanyuma ino naho urazi yuko twari hafi na ba Oleg ba Shmadon donc ari organiser vy'amaconcert kandi ba Du Smith en tout cas ni na Brown Afro dancer bisaba bizumva n'ubuntu ukorera ruguru hajya oya nikumega hari abantu bamwe uri kuravuga ntazi okay en tout cas mbi data yavuze ati duguno hari kiroti mugihe ushaka gutegura ikintu kitegura Bujumba tofise negligence yo kwikunda mugabo kazotegura ikintu ruguru uronka amahera niyo mpamvu keshi nkunze kuja ruguru kugira ngo omwe n'abajya abandi ndiko na supporting abino ndabakore voyage kandi ndamenyekane na ruguru niyo mpamvu keshi nkora ruguru none bikungudiki ni gihe kintu biguha mw'ivyo bintu buri kurakora eske agafaranga urakaronka bigenda gute canke no gufashanya nyene bisanzwe dushaka kuduha umuco bien bigenda gute kugira umanaginga ko umva ngo umanaginga sinzi uruhande urimo sinzi umanaginga umuntu mu vyiwe sinzi umanaginga nkajya aba boss bande bari za USA bande sinzi wewe ubikora gute no antuka ikintu abarundi batazi canke abantu benshi hajye umuntu ntatanga ifashanyo ngo nuko afite icyafasha ahubwo no mutima ushobora gutanga kubera ko ushaka ufite igihumbi mu gico gihumbi ufise ukumva yuko uhaye uwundi mwo 200 ukamuha 300 wewe urya 500 mugabo yawe nashaka ati Jeff miliyoni yageza gusupporting ujya mu ntazokwinjiza niyo mpamvu keshi gisifise uruhande usivye yuko na vuba ndashaka kuba afise uruhande ushobora kujamwo akicifuzo ciwanje industry ya music nanje ngico nterereye kuko hariho abastar nanje basupportinga ugasanga habaye concert akambwira ati wewe twamenye kunuko ndagupunguje abumva bona habona uvuga kuko ni support bama na mpamvu na concert ugiye kwimiriza gukora vuba na amahera cyo kimwe bankoreye bavuga ati dukore niziheze kandi urumva urazi ko naho ama voyage ama concert en tout cas okay aho nyene sorry gato nabahe basitare mwani mwagiye gukora na concert mwa eske mwakoreye hehe byagenze ya
cyambe nambeka ntangiye shima kuri mustantere ko narakiriwe neza mustantere wo kumasanganzira aranyakira n'umunyamabanga bose banyakira neza antuke twakoreye ku masanganzira tunga dukorera mu rukeco kwashimiye. Ayo masanganzira nayahe? Ya umupaka wa Muyinga Kirundo Ngozi. Okay. Hama twaje na Jenencha Bidondo natwe twajanye comme star Odbi en tout cas j'ai des musique barabarimvye beshi na new family y'imbingozi no mpamvu ubu naho tugiye gusubiraho na Eliblo hamwe kaze none vyakujemo gute ivyo bintu kugira wiyumviye ku managinga abantu hamucu bashikira gute hamucu bitangura gute muri make business wayitanguye gute wavyiyumviriye gute yani vyakujemwo gute kugira wiyumvira ati reka je nkora akazi ko kumanaginga abantu cyenda managinga abantu ucubegera gute donc wavyinjiyemwo neza gute? Ya navyinjiye nko gufyina ariyo niwe yampaye uwo mutwe ko je tuva deja nkiri umwana kuze ndumuntu ndi muri bon pasteur mascoti tugendana cyane bafizo nkiri umupeti cyane ndazagi natwe avyibuka ariko cyo genda umwana ntuzenya Scott wo muri Magic TV ndazagiye umuzi burya ko na minushe no bantu nka mascot umva nende hafi na bafizo cankura muri bwa buzima bw'abastar kubona abastar hafi bintera no kutabatinya kuburyo tutashaka kuvuga ngo ndi style runaka ngo ndagutinye numva ko kuganira nawe we utagara ivyo urumva nta kibazo mugangiye kwigingozi natinya cyane kuko cyane nako ibintu vy'amana ko ibintu vy'ama studio mugabe birashika tu ndashiki Bujumbura rarijo rambaza eske wabifa ingozi wabonye gutonye bazi kuririmba gute ndavuga je afise talent men bafise support ambwira ati wewe uri muri urakunda kwimico ginaririmba urakunda kuririmba ariko talent yose kuririmba wewe wofasha umuntu bigakunda batekangira gate nagushije laptop ndagenda ndakora konse kwitegura hacabamwo bifu y'umupeti nyene yafise kundi ya managinga Igor wage mwamuzi muri Bantu Boy ari muri Bilimani Boys nawe ya managinga Igor cameraman uramuzi Igor mzomona ama clip ya Double J mzomona ama clip ya Bafizo n'umupeti donc izina ngyo ndaza batazi yari mail dase wingoze ko navi Bujumbura tuce turamenya nuko mugabo babifu gutindaho bandondeza igipolisi mugabo je nifata nk'ubwoba mugabo aho nateguye concert bambwira ati uzo gukora akazi bandondera nawe yari umuntu atinyitse ingozi amaze kubivuga uko ndumva ko shikikiwe deja batanga ko ndonda school ndagara ibintu vyuko maybe caminzamo bacampagara ku radio canja ku radio kwisigura mu misi mike yaca ndamenyekana ngozi nzima ndabona wayimenyekanye nta atari indirimbo ariko ya support ça fait dire que mu gihe nofasha abantu ndabona yuko ni ibintu vyiza niyo mpamvu no musikana cyo vuga ati kanugwe na television TV online nzira supportinga ni nkuko unyasore ufise no moyo musitwa happy ali wazoba na journaliste wa TV ni kuvuga ubunya ndipanze ndafise kundi ni mu club akeza ku Burundi nimwe abakinyi ba cinema nimwe aba comedian ba dancers niko panze ko bishoboka usivye yuko kanoti si sawa ariko nduze yuko imbere ni heza. Okay ariko ndashaka utubwire neza uwo mumaze kugenda n'abastar benshi nakahe kantu kari ku bastar uvuga ati aka kantu nakadefo maze kukabona ku mustar umwe babiri batatu bane naka defile ku bastar ni imwe. Okay hari umuntu aririmba kubera umuntu runaka ugasanga dufate par exemple avye nka roriro karaba nka Fizo ukaraba nka bakidumuka na legend ukacushaka kuririmba be nkabo mugabo wavuma ukacushaka ubirenganisha uvuga ati ntitugihu ariko nabo barigana ba jeune erega umaze kuba muri legend ni kuvuga ati iyo umuntu yubatse etage ukacuza ugasha etage imbere yiwe umva abari bawafashe ide kuriwe ni kuvuga yishizeho akantu yubatse utazi ça veut dire que nico kintu cisha baririmbyi nico gituma n'umuziki Burundi utatera imbere kubera ko turagara atanico dufise
buri kubavuga ngo baragara ataco bafise uri kubinjirira mu buzima bo baragifise nimba utagifise bo baragifise ukuvuga ko bagara ataco bafise why muramaze kubana n'abastari nka batatu bo ngaha mu Burundi kugira ubone ubuzima bwabo kugira uburi kuravuga nkuko mvuze ko ataco ubufise ataco ufise ni donc nyene ntaco ufise ntaco wikojeje ntaco wimariye foriri yes kuvuga uko si uvuga ngo ataco ufise mu mufuko kuko no ugasohokana abantu aho hariho ico talent wazicaritse ya urayizi umuntu avuze ntaco ufise ntumva mu mufuko hari umuntu ushaka kuvumva ati umva abarundi abastar b'abarundi baragara muga nta talent bafise oya uko nahura nabe ni kuvuga uko ugasanga nk'udufate Kercy nka wewe wabaye Kercy kubw'umuntu runaka wakunda muga wa muntu urabonye yuko utangiye kuvuma kacutangira kumugara ko wa muntu sivyo ukacuvuga ati jewe Kercy ntaho no kwishika kwanza deje ndakurenze ugasanga nturaja ukarima ipaka nturagira nibiki nico kuvuga ni kimwe umuririmbyi yarakwiye bahane support uwundi ashobora no wahe umuntu ashobora nkafise ukosheza video umwegereye soko mukaje usanga nka wewe uri kumuburira indero ega ntazona ashaka kugusupportinga wa muziki wacu uzoguma hamwe par exemple yaba dufate tuvye mu Rwanda dufate aba David ashaka gusohora audio ikaza kuvuma mu Burundi amatwi asumira avuga yuko igituma Burundi tudatera imbere turankana abarundi barankana ngo hagati yabo eske ivyo bintu nawe nivyo ni kubibona cyane barankana nivyo nicakini nakubwiye abarundi bafise kwikunda ugasanga wewe hakwishira hasi uri kuriduza hejuru wonde naka aje hasi kandi ari hejuru oya uje munsi aje hejuru kandi ari sanzwe ari hejuru nawe uri munsi mu bisanzwe icurico ubaco kubera abantu mu gihe wivanguye n'abantu ntaho wofushitse niyo mpamvu umuntu ubona ko afise support par exemple nka uri umujournaliste sivyo kandi washoboye abantu beshi barakuzi muga mu gihe ubura cameraman we ntawo kushika no kwikamera no cangira tumzeye imbe imwe yasimbizi yitwa gute a selfie no cangoresha selfie ariko cameraman niyo byikorera ariko je no vyikorera abantu twakeneraniye ntabwo dukeneraniye 100% twakeneraniye okay bahajya ubahe pamucara ufise umugore mama umugore ujya vyarana na mwana oya ne kumenga uboneka nk'umuntu ashaje ya usanga ndakuze ufise imyaka ingahe yeah sambrage cameraman mwegere bien aboneka ngo nzi kageze mu bana 10 biremaze gushika managing umukobwa yego sûr yego byagenze gute ko nzi aba manager ibintu babavuga ko byinshi bavuga uko igituma n'abakobwa bo mu Burundi badatera imbere bari muri entertainment ariko aba manager babo arico gituma benshi basaba bakavuga yuko Imana yopfuma ikazana aba managers b'abakobwa ngo kubera ko ngo aba manager b'abahungu ngo ashize muri lebo umukobwa ngo aguma ngo ashaka kuba ba couple utamuhaye iki ngo we ntuzomenyekana utampaye we ntuzomenyekana utagize iki eske ivyo nivyo kandi ndabizi nazaje biramaze kumbaho ico ni cyakende nakubwiye ntambe banyeranda nawe bishobora kuba byo urumva abukamanaje ukabona umukobwa yifitiye agatalent kiwe yaje kugira ngo umufashe kandi wamwemereye yavuye muhira aje yibaza yuko ugomba umufashe mwamara gushika maze gusora umuziki umwe 2 3 ngo tushobora kuja en couple afise umugore afiki ngo cengo ntacu zomburana ngo uzokwama ngo uca dusinya contrat y'imyaka yawe gushika upfuye urumva ngo gushika upfuye ngo tuzosinya contrat ngo uzoronka ico ushaka icaye mu gatondo ubuyi mwijoro ibiki ibintu vyandagutakiye afise umugore afise abana bangana nawe muga ngo ashaka muja en couple atwi ivyo bintu nivyo hanini bituma umuziki w'Uburundi w'abakobwa muri rusangi udatera imbere barabiyegereza barabatora donc bava muhiri wabo baje kuririmba kugira babone talent zabo zimaze kubonekana baca baronka aba manager bakabafata
bakabajana muri lebo yabo bagasinya amasezerano hama bagaca bagira iki eco baca bakora kibari giki bakabasaba nimba ari umuziki nimba ari video zibiri canke zitatu agaca atangura kugusaba what agatangura kugusaba muje en couple afise umugore n'abana abakobwa ratiko dufise imitima yoroshe mitwe yoroshe uca wemera ati ndarose ikibosi cinda aho rero hiti yawe bizimye ivyo bintu sinzi kumaze kubibona je ndamaze kubibona ahantu henshi shaka ntangeze ndishaka ntangeze exemple je sinjye umuntu ivyo nivyo benshi mugabo je kubwanje no ndamufise nakubwiye yuko MC nkora umusaba cewe antuke namba ikintu cyambere vugisha ukuri ntambe banyeranda nimba bo mweranda harya ntubumwera okay iyi ni kamera ivyo bikoze byaza gupostinga ashaka ze kujya muri commentaire ahubwo namba n'umudada ndamufise ndamuhimpa bwati ikintu cyambere uziko tugiye muri ahandi ufate muri voyage mu kazi sinzo kubona n'abahungu anyivyizo ko na musi tuzobikore mugapana uriko bisigwe yuko kwanza je ibintu vy'inkondo sindabishira imbere ariko ntiwoza je nkaje ndi muri management yawe ni kuvuga wamaze kuntwara woza kumbwira ngo ntuzombone woba waramvyaye what woba wanyijaniye kunyishore urazi ni cakindi abantu badatahura manager wariwe mu bisanzwe siniya mahera ni wa muntu akugira inama kome umuvyeyi pa sawa aho nyene none je woza kumbwira ngo sinza kubona na mama ntavyambwira ugacuza kubimbwire ko ndakese none Kercy mviriza par exemple ndakumanagenze uri wanje hamutwayinda nindatukwa none ndandayitwaye mba navutse sinzovyara gira mariage wiha gateka ukabaye kakenewe hajya murabakuburisha amashashe ngo ntibatwarinda rega turabiza abantu bari muri management aba manager okay ni kuvuga yuko uzo intuze imbebe imwe itukisha umuryango donc umupfumwe rega haje ntavyo bavuga gute umupfumwe bamwe mbwa ibimwe oya bavuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umuryango unjambwa imwe umujyambwa abumwe agatukisha umuryango yeah of course ni kuvuga tumaze kubona nk'abantu manager batatu bane bagize ivyo bintu ntidushaka tuvuga ati bose niko bameze kandi voriri niko bimeze okay siko bimeze ahantu batandukanye ntibatandukanye wotandukana ariko hajya ntutandukana urazi ikintu cyambe gihari namba ari umuntu wa mbere ukwiye gucunga nujya mu ntaye muri lebo yawe kubera ko manager simisenzo gayo n'abantu managing umuntu badafise iryashozwe ku managing umuntu bakamanaginga mu profita nko dufate fisa akanoti kanda kubonye ndagushika umubiri uragira umubiri uranka hajya sibo baba je ndabatahura aba manager 100% jana kwijana aba manager je ndabatahura haki ya Mungu none umubiri urabatumye urabonye w'amaraso akunda uw'Imana igukopesheje ugaca umwiteje muviza Kercy hakintu kimwe nk'ivyo bikubayeko wogera nk'igihe uzora nka kesh oya nanje nivyambako nzomye ko nanje mbafise ubwenge simba napfuye muhira nje kwa papa wanje ujya manager ntabari papa manager ntabari mama manager ntabari iki abafise umugore we ndikuvuga vyemeye ubugizi iki ndikuvuga ubuhisemwe byose bibaho bizoba bisigwe ko nawe uyakiriye je nari yakiriye mu manager nk'ubuyoza ati shaka ndagushire muri lebo shaka dusohokane semble ndinde ndavyemera sinoza kuvuga ngo biki nibiki aba manager bame no bo wavyemeye ubizi kafise umugore we kandi amutelefona wumva akakubwira ati what umva ushaka gushana mu mago kuko deja umugani wa Roki navuga ati bajya avuga ati ngo tuzostandukanywa n'urupfu hama wowe ukacugena uvuga ati jewe ni manager ka managinga ngo hama ibintu ntazokwa nka wayi bisanzwe yabudi yuko ujya munagize mariage nawewe hamwe yo gusambuza woshavura abakobwa kenshi niyo bafise izo ngeso ujya abakobwa mwimisango sibo babi mwimisi abakobwa niyo babi turagena nk'ahantu hatandukanye ugasanga uri busy n'akazi biki mugasanga ari umudada haraguma kubuza amahoro byarakubayeko nanje byarambayeko ariko nta muhungu tipe nimeze ahubwo byabaye ku mutipe wanje ntiyarazi yuko mpari ndi girlfriend iwe aguma mubuza amahoro iki amusarere ya okay niyo mpamvu abwira ati umusanzu udashaka yuko
uzobabara mu buzima ntuzobabaze umuntu je ntawe ndababaza vraiment nico gituma nakunda umugabo w'abandi foriri manza kukujana nimba nzi yuko aho ukundanye n'umugirlfriend wawe nkamubaza mwumva ati eske mwarahebanye. niyo mpamvu gusa ku mpanuro gatoya ku bantu bigira amanager bashaka guprofita abantu mu bisanzwe hariho ikintu cyitwa indaya nta ndaya zibaho n'abakora ama service. Oh yeah. Babafasha ama service. Yeah, of course. Je nama nabivuze. Kwisi nta ndayi hari. Ukazogenda ukabona n'irya ndayi idandaza ukayita indayi izoshavura. Mugani bajya bakorera ama service abatishoboye. Par exemple, hari abantu baba bahemukiwe n'abagore bavanye n'abagore. Ntazuza gutora umukobwa wo mwibarabara ngo ingo tuje ku no agendaho bari bajya n'abakora ama service. Saba stufate kwa no service. I don't know. Mugabe ikintu cyo no kubwira cyo. Kuko barababara nimba ashobora kugenda mu kabare par exemple muri gera par exemple ku mutwenzi agiye kurondera kanoti si vyiza kuza murabatuka ngo ni maraya. Imana mbe murazi carico. Imana nijya muri Bible Imana yavuze kandi yarayibabariye. Bisiguye ko bababariwe. Ega babo kwisi sindaya hari hindaya bavuze muri Bible zimwe zabindaya no kumano. Ijuru urumva nigwa wajya kuri ama service umva barafasha. Nabakora ama service kuko bafasha abatishoboye. Bafasha abatishoboye. Nakiye gihe wafashwe ntushaka kuvuga ngo biki no bakufasha abatishoboye mujya mwe. Mbe Kercy. Urgence. Mbe batahura naho nikora. Nta nikora ndamutahura foriri. Utahuje nk'abantu ntaho niko utawe umvise umuntu ntaho nikora mwumva gute. Donc n'umuntu adafise ico yifashije par exemple nk'umuntu agize nyene nk'umuntu adafise uburyo ya niko navuga ariko imara ziratunze. Okay ziratunze hama nta mara yo sorry nta mara yazibaho abakora ama service abanyama service mugaba kweki bakora ama service amabagahembwa none ama service nguhembwa Igaje bagukore igikorwa gikomeye cyane abazungu nibo babizi donc abazungu abani donc bajya uruko barugize nibo babizi hajyo urinze usohora malikide kubera umuntu abagukora service ikomeye cyane. Kercy namba n'umuntu wambaye nizeraje mvuga kwisi ni kuvuga yuko namba umuntu wambaye nemera nkunda kandi nemera no muririvye kusi tiwaye abaririmbyi hagiye abesha kugira ngo barimba ngo biki ngo abisi go gospel no mu bisanzwe umuririmbyi nakamana ni bwa bumarayika bumwe Imana yarungika kuko mu gihe uri stress ukumva indirimbo runaka mu gihe abuze ukumbuye umukunzi uzawe kwirukazanda ku misiko buka indirimbo iziye urasanga uri muri mode yende ahantu haruri ubwo maze vuga ngo naka kora service mu gihe ari karasambuza urugo rw'undi muntu ntaba yasambuje wanyumvise nabi so arashobora kuba yahukanye arashobora kuba afise stress n'umugabo kuko hari abantu benshi gahe bujumbura batararana n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo mugabo atamunzi imwe kunzira barasomagurana kunzira baramukanya kunzira barayambirana kunzira mugabo agize mu nzu umwaca atandukana n'undi ni kuvuga hariho abagenda kubera stress ni kuvuga nimba Imana yarashizeho abo bantu bama stress nico gituma cyashiraho abanyama service. Jane turiko sawa reka ndagushimira nanje ndagushimiye kandi ndagusavye umbwirira abakunzi bacuwahero TV akajambo kamwe gusa. Abakunzi bacuwahero TV komeza mugire share mutumie n'abandi kuko ni TV myimisi kirakora baritanga kandi uko bashoboye mutibagiye ama subscribe aho muri naho muherereye mwese muzoze imisi yose mukurikirana ibiganiro vyaho. Ciao ciao. Yes bakunzi bacuwahero TV ndabacimiye cyane abari muri America USA mu Rwanda muri Zambia mwese aherereye akwaza kubonera kikiganiro ntibibagire comment ntibibagire ukomanta that's twavuzemwo byinshi hari ibyo uza kugaya hari ibyo uza gushima ariko turakeneye commentaire nakajambo kamwe ushobora kuvuga so ndabakunda bye bye mubandanye mukurikirana Icuwahiro TV igezweho so bye bye.